Muri iyi ndwi ya FIFA ni ukuvuga mu kiringo cy'inkino z'ibihugu, Uburundi bwakinye inkino zibiri, buzironkamwo amanota 3, buziziganyamwo ibitsindo 4. Ni mu nkino zibiri birumvikana bwakinye na Cote d'Ivoire tsinda kimwe ku busa gihugu cy'u Burundi hari tariki 21 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2025, n'urundi rukino rya kabiri bakinye tariki 25 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2025 mu ijoro ryakeye, aho Burundi bwatsinze igihugu cya Seychelles itsindo 5 ku busa. Ufata ivyo 5 ugakuramo kino kimwe batsinze na Cote d'Ivoire, usanga basiganye itsindo bigera kuri 4. Zari nkino z'umunsi wa gatanu n'umunsi wa gatandatu zo kurondera itike yo gukina igikombe cy'isi kizobera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Canada no muri Mexique mu mwaka wa 2026. Ibibazo bishobora kuvyuka ni none izo nkino zoba zaje Uburundi buhagaze gute, umusaruro wazivuyemwo bo bushikanye Uburundi ku ntambwe iyihe. Ibihugu 10 byo muri Afrika nivyo bizokwitabira iyo mondial. Mbega hasabwa iki kugira ngo igihugu kironke itike? Burundi busiganye amahirwe angana gute yo kwitabira iyo mondial? Reka ndakuramutse nongenda guhikaze muri iki kiganiro ugiye guhabwa nanje Wiri Freedom na kinyamakuru Wifi Sport gikorera kuri Facebook na YouTube. Nizere ko ukomeje kugira ibihe byiza, ukabukitswe n'amagara ugwarukira, ariko kandi ukaba naho uri muzini ngorane ndawe ndakwifuriza kuzivamwo. Reka ndagushimire wowe umaze gukora subscribe kuri no YouTube channel Wifi Sport. Reka kandi nshimire nawe umaze gukora follow kuri page ya Facebook yitwa Wifi Sport. Nongere nshimire nawe ugiye kubikora, ubonye ko bice bituma ubu wa mbere ushikirwa n'ibiganiro ngenda ndabashikiriza. Kumbure ofisi wamamaza duhamagare cyangwa twandikire kuri iyi nimero ubona aha munsi, ni guteranya amajana 257 61 78 64. Please 257 61 78 64 60. Mukanya twinjire idonido n'ikiganiro kivuga ku mu guserukira igihugu w'u Burundi ntamba mu rugamba n'amahirwe ufise yo kuja mu nkino z'igikombe cy'isi mondial ya 2026. Imbere yuko izi nkino ziba, Uburundi bwari mu kibanza cya gatatu ku rutonde rw'ukuntu imigwi isumbasumbana amanota n'iryo tsinda rya F do kurondera iyo tike. Bwari bufise amanota ndwi n'ibitsindo 2, bukaba bwari imbere ya Kenya amanota 2, imbere ya Gambia amanota 4, bukaba kandi bwasumbya igihugu cya Seychelles amanota 7 nyene kuko yo yari ifise amanota ubusa. Ariko kandi Uburundi bwari nyuma ya Gabo ikaba yasumbya amanota 2, ariko kandi bukaba bwari nyuma ya Cote d'Ivoire, no Cote d'Ivoire ikaba yabusumbya amanota 3. Nkuko nababwiye, inyuma yo gutsindwa igitsindo kimwe ku busa na Cote d'Ivoire hama bugatsinda Seychelles 5 ku busa, byatumye bukura amanota 3 n'ibitsindo 4 muri izo nkino. Ivyo byatumye Uburundi bwenurira ibihugu nka Kenya, Gambia na Seychelles, ariko naho biruko ibihugu bibiri biri imbere yabwo byarabwenuriye kuko vyovyo byaratsinze izo nkino zibiri zomi, bica bituma Cote d'Ivoire ubu isumbya Uburundi amanota 6, nayo Gabo igasumbya Uburundi amanota 5. Inyuma y'izo nkino zibiri, ni kuvuga urukino rw'umunsi wa gatandatu n'urw'umunsi wa gatanu, buri gihugu cyose cagumanye ikibanza cyari gihagazemwo imbere yuko bazikina, ariko amanota n'ibitsindo byagiye birahinduka. Ni muri iryo tsinda rya F Uburundi busanzwe burimo. Cote d'Ivoire iracari mu kibanza cya mbere ifise amanota 16 n'ibitsindo 14. Gabo iracari mu kibanza cya kabiri ifise amanota 15 n'ibitsindo 6. Burundi baracari mu kibanza cya gatatu bufise amanota 10 n'ibitsindo 6. Kenya iracari mu kibanza cya kane ifise amanota 6 n'ibitsindo 3. Gambia iracari mu kibanza cya gatanu ifise amanota 4 n'ideni y'igitsindo kimwe. Nayo Seychelles yagumye mu kibanza cya nyuma arico cya gatandatu ifise amanota ubusa n'ideni y'igitsindo 28. Muri izo nkino z'amajonjora, buri gihugu kizokina inkino 10. Ubu inkino 6 barahije kuzikina, bisigura ko basigaje gukina inkino 4. None muri izo nkino Uburundi busigaje gukina, byoba bigikunda ko Uburundi buronka itike yo gukina mondial ya 2026? Gwa busiganya amahirwe angana gute yo kwitabira ico gikombe cy'isi?
kugira ngo turonke inyishu reka tubanze turabe igitigiri cy'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika bizokwitabira mondial na rijya biheruka kongerezwa turongera turabe kandi n'igisabwa kugira ngo igihugu gikatishe itike. Imbere yuko tuja muri byo byose banze kurikirana publicité hama mu kana gato tugaruke n'inyishu y'ivyo bibazo tubyinjire mu mizi. Publicité nituma no biganiro dushobora kwibaha uko niho dukura amafaranga yo kugura amamega. Urashaka kuba umusirimu mu gutwara utwawe duteke neza kandi ukambara ukabegwa? Kaze muri Keke Handmade. Muri Keke Handmade dukora amasakoshi mu budede, tugakora n'ubudede canke ubuye bwo kwambara aho ushaka hose, haba ku maguru, mwizosi, ku maboko n'ahandi. Tugukorera agasakoshi canke akadede kawe ku gipimo wifuza kandi mu kiringo gito cyane. Tugukorera amasakoshi ari mu mabara atandukanye bivanye nayo wifuza kandi ku giciro kitavuna. Komande yawe ishobora gukoma mu kiringo kitarenze indwi. Ukeneye kumenya amakuru yiyongereye ushobora kudusanga hagati mu gisagara ca Bujumbura muri Galerie Parisien, inyubako iri kwibabara ryitiriwe Patrice Lumumba aharabana ni banki BCB, neza na neza hepfo y'igituro c'amabisi yerekeza mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura kiri hahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Ni muri nivo ya mbere hejuru ya kave kuri nimero 15A. Ushobora no kuduhamagara kuri gutenya 257 65 12 99 72 plus 257 65 12 99 72. Haba kutuma usanzwe no kuguhamagara bisanzwe cyangwa turonda kuri WhatsApp gutenya 257 77 igihumbi 67 plus 257 77 1067. Migeme erega gushaza nawe vyo kubera na umusore ugahayemo impano umukunzi wawe ni kimenyetso cy'uko umwitayeho, eka mbere nawe yongereza ugwa gukunda. Hamwe na Keke Handmade tekera utwawe neza wongera ushaze. Muri iyo mondial ya 2026 ibihugu byo muri Afrika 10 nivyo vyitezwe kuzokwitabira mu gihe hahora hagenda ibihugu 5 gusa. None hasabwa iki kugira ngo igihugu kironke itike? Izo nkino z'amajonjora zigizwe n'amatsinda 9 canke amagroupe 9 bakaba bayatunganije mu guteranya ibihugu bikomakomeye n'ibibayabaye kugira ngo bashiremo equilibre ku matsinda yose. Rero ibihugu 9 bizoheza biri mu bibanza vya mbere muri ayo matsinda 9 bizoba bironse itike direct yo kuja muri iyo mondial ya 2026. Hambavu y'ivyo hazoshagwa ibihugu 4 vyigenjeje neza mu bihugu 9 bizoba vyabaye vya kabiri muri ayo matsinda, maze ivyo bihugu 4 bizoce bikina inkino z'amajonjora kugira ngo habonekemo ikindi gihugu kimwe kizoherekeza ivyo bihugu 9 maze bikaja muri mondial y'ibihugu 10. Tusha twibaza duti Uburundi bwoba buzosozera ari ubwa mbere mw'iri tsinda? Aha biragoye cyane. Dufate naho ko bubaye ubwa kabiri basi, bwoba bufise ubushobozi bwo guhanganira ikibanza kimwe n'ivyo bindi bihugu 9 bizoba vyabaye ibya kabiri? Biragoye kandi. None tuvuge kwiki mu nkino zine Uburundi busigaje gukina buzohura na Cote d'Ivoire, Gabon, buhure na Kenya, buhure na Gambia kandi. Rero inzira ya mbere yo kuja muri mondial koba ugutsinda izo nkino zose. Ariko twabonye ko Uburundi bwatanguje igitsindo Gabon, ariko bunanirwa no kuzigama iyo ntsinzi mu rukino rw'ibanze birangira butsinzwe igitsindo 2-1. Nimba ivyo byarabunaniye mu gihe aribwo bwari bwakiriye urukino, biragoye kwemeza umuntu ko bufise amahirwe yo kuja gutsindira Gabon muhira. None gutsinda Cote d'Ivoire ho byaba bishoboka? Navyo nyene mbona bisa n'ibidashoboka kubw'impamvu zitandukanye. Reka mvuge impamvu zibiri zonyene. Iya mbere, Uburundi bwaratinye Cote d'Ivoire uja kuzibira, maze birangira utsinze igitsindo kimwe kubusa, kandi nta mupira n'umwe bwigeze butera mizamu ngo tuvuge ngo baragerageje gusatira biba bwanke. Kandi ibi birumvikana cyane kuko Cote d'Ivoire ni umugwi mukuru. Abakurikiranye ikiganiro nagenda bashikiriza ku mateka y'ico gihugu baca bitahura cyane. Tuvuga ko Uburundi bwagerageje bivanye n'uburemere bw'igihugu ca Cote d'Ivoire. Impamvu ya kabiri,
hambavu yo kuba umugwi mukuru ukagira n'abakinyi bakomakomeye benshi bakinira muri amahiganwa atanu ya mbere akomakomeye ku mugabane wa Buraya, ndavuga Premier League mu Bwongereza, La Liga yo muri Espagne, Serie A yo mu Butaliyano, Bundesliga yo mu Budagi na Ligue 1 yo mu Faransa. Cote d'Ivoire imaze kugaragaza ishaka ridasanzwe ryo gukatisha inotike yo kuja mu gikombe c'isi byanka bikunda. Ico gihugu gifise amanota 16 ku 18 kandi nta gitsindo na kimwe kirinjizwa mu izamu ryaco mu gihe cyo kimaze kwinjiza ibitsindo 14 mu nkino zitandatu kimaze gukina muri ayo majonjora. Ibi birerekana ko bigoye kubona Burundi butsinda Cote d'Ivoire mu rukino rwo gusubirira. Ibihugu nka Kenya na Gambia byo Uburundi bwoshobora kubitsinda, ariko nabyo nitwovyizera cyane kuko ndabibutse ko Kenya yanganije n'Uburundi mu rukino rw'ibanze, mu gihe Gambia Uburundi bwagiye kwitsinda bigoranye cyane itsindo 3-2 mu rukino rw'ibanze. Nikindi kandi iyi Gambia nayo nyene yatsinze Seychelles ibitsindo 5 nk'ivyo Burundi bwatsinze Seychelles, ariko kandi nayo nyene yatsinzwe bigoranye na Cote d'Ivoire itsindo 1-0 nk'uko n'Uburundi nabwo nyene byabugendeye. Muri make kuja mu gikombe c'isi mbona bisa n'ibidashoboka ku Burundi bivanye n'urwego Burundi buriko, ariko kandi uravye ikibanza Burundi buhagazemo ni ico kubishima kuko ibihugu biri imbere y'u Burundi, Cote d'Ivoire na Gabon, nivyo niko ndavuga kujanye n'ino classement ya rino tsinda, ni ivyateguye mu mupira w'amaguru kuva kera. Rero nibaza ko ari cigwa ku Burundi cyo kuja gutegura kazoza ko mu gisebe cy'igihugu biciye mu kurera abana mu makademi, kuko umusaruro bamaze kutwereka uramaze kwerekana yuko hamwe Burundi bwo bwateguye neza bwoshobora gushika ku mahiganwa nk'ayo. Uno mihwezo kinyamakuru wifi sport ku mahirwe y'u Burundi kuja muri Mondial 2026 mwateguye mu ngira mushizwa nanje Wilfried Rambona. Reka nsubire nshimire wewe umaze gukora sabone cyangwa subscribe kuri YouTube channel ya Wifi Sport, nongere nshimire wewe umaze gukora Swift channel follow kuri page ya Wifi Sport, nongere nshimire nawe ugiye kubikora, ariko kandi mukomeze kubikora kuko nivyo bituma uba uwa mbere umukuronka ibiganiro ngenda ndabashikiriza. Kumbure mufise ivyo mushaka kumenyekanisha, nivyo mukora, nivyo mudandaza, mutonde kuri none mubona hano munsi ni gutanya amajana 257 61 78 64 Please desa 57 61 78 64 61 ni kuri WhatsApp mushobora kutwandikira ubutumwa cyangwa mukadutelefona canke mukatonda ku nimero bisanzwe bose mushobora kudutora. Ndagushimiye bamaze kuba kurikirana kino kinyamuganiro, ndakwifuriza ibihe byiza. Bye bye, hasta la vista. Mwese n'abarundi kazi abakuze inkumi n'imisore.